Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro, kaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi twabateguriye. Reka tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Hatangujwe kuri uyu wa gatanu ku mugwa mukuru wa politike Igitega umwiherero w'imisi 2 ku ndongozi zagenwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Urunani rw'amasendika y'abigisha Kosesona rurashima politike yo kunganisha imishahara yemejwe kuri uyu wa kabiri na leta. Naho biruko ubwo runani ntiruhumurizwa n'ikiringo cyo gushyira mu ngiro uyo mugambi. Mukanya tujya mu idonido ryano makuru kazi. Kaze mwidonido ryano makuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatanguje umwiherero kuri uyu wa gatanu ku mugwa mukuru wa politike Igitega n'umwiherero rero ku ndongozi zose zagenwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Uwo mwiherero rero ukabuzomara imisi 2. Muri uwo mwiherero abamenyesha makuru bakaba batemerewe gukurikirana ibivugirwa yo. Ishyirahamwe Orukome gishinze kugwanya ibiturire hamwe n'isesagurwa ry'amatungo ya leta rivuga ko ritazodohoka ku ntumbero gishinze yo kugwanya igiturire. Gabriel Rufyiri arirongoye yabishikirije ku muhingamo w'uyu wa gatanu avuye mu mahanga atahuse. Kubwiwe kugu leta itegerezwa kwemera abayinegura kugira igihugu gitera imbere kurikira. Iyo ntaba niteguye simba ndiko ndavuga ibi ngaho izisaha. Ivyo ntivyari gushoboka simba ndiko ndavuga ibi. Ndiko ndabivuga kubera justement niteguye. Mugabe ico mvuze ntemera kandi azopfa nkoze. C'est la violence uko yoba yitwa kose. Mugabo urugamba go kugwanya ikibi kugira ngo ciza gitsimbatare mu gihugu nibaza ko ata muntu numwe ndabikonda babwira mu myaka mu mezi atarenga adashika 5 busha duhimbaza imyaka 60 bundi bwikukiye. Sinibaza ko hari umuntu azoza kunezerwa abona amabarabara aruku yabonye ata amashuri aruku uya tuyabona ibintu biruku tubibona mugabo tubona amazu yakagwi k'abantu aguma duga. Ivyo nta muntu umwe vyonezera vraiment ntibishoboka. Leta ikazora mu kiteme ko bayinegura imeko atanamwe izofishitse. Ivyo ndabikubwiye ngaha n'umuntu ugiti ciwe umuntu atemera kugira kibe bita pose de bonne question bimwe bigucarenja ntushobora kugira ikintu bita prise de conscience ntibishoboka. Tubandanye nano makuru. Ikigo cy'igihugu OBR kijejuwe kwegeranya amatagisi n'amakori kibutsa ko imfuvyi n'abafakazi bari mu badatangishwa ikori ku mazu bapangishije. Mu nama n'abajejwe intwaro mu gisagara cya Bujumbura ico kigo cyabagirishije kuri uyu wa kane. Ujejwe gutanga amakuru muri ico kigo yibutsa ko ariko umuntu wese abwirizwa kumenyekanisha amazu afise kurikira. Ni nkuru tubazana ko Lydia Gahimbare. Kugira ngo bibutse abo barongoye gutanga ikori ryo gupangisha amazu, ujeje gutanga amakuru mu kigo OBR yamenyesheje ko hari abantu bahisha amafaranga binjije ku mwaka, hakaba nabandi bemeza ko amazu yabo abamwe imiryango yabo. Hariho abakigira ingendo igayitse yo guhisha amahera binjije mu mwaka mu gupangisha amazu, gushaka gupfumbatisha mbere abakozi b'OBR babakingire ikibaba. Hari n'abemanga ngo aho amazu yabo ngo ni imiryango yabo yabayemwo ku buntu kugira ngo bahunge gutanga iryo kori. Mwebwe murongo y'intwaro musanzwe mubyizi nta nzu nimwe bacika, muraza yisohokamwo, muraza bayibamwo, biroshe kubona rero mwebwe ku jisho y'IGOBE aho muherereye. Kuri ivyo Fiacre Muhimondo asaba jeje intwaro guhera ku nzego zo hasi gushika hejuru gusuzuma ko abapangishije amazu batanga ikori rihuye n'amafaranga binjije. Tukaba rero twibaza ko mwebwe musanzwe mwegeranye nabo batanga kori
ari mwebwe muheza mukamenya bene inzu aba mazu apangishijwe eka mukamenya n'adapanzwe. Nico gituma twashaka tubasaba mwese guhera kuri nyumba 10 abarongoye amabarabara, abarongoye amakaratiye, abarongoye amazone, mwebwe abanyakuba musitanteri gushika mbere no kuri nyakuba mukuru w'igisagara ca Bujumbura, umwe wese ku rugero ashikako mufashe ikigobe muri ukwezi kwa gatatu guhimiriza no gusuzuma ko abo murongoye batanga neza iyo kode ku mahera yinjije ku mazu bapangishije. Ariko imfuvyi, abapfakazi, abageze mu zabukuru hamwe n'abakukurutse ntibarabwa n'iryo kodi, ariko babwirizwa kumenyesha amazu yabo. Leta y'u Burundi yarashizeho imigwi y'abatanga kodi bafise amazu akoteshejwe, ariko kandi bari no mu bihe bitoroshe. Abapfakazi, imfuvyi, abageze mu zabukuru, ariko hariho impapuro z'imyidondoro basanga mu kigo ca OBR. Nagira amenyesha yuko amategeko agenga amakori mu Burundi n'amategeko atanumwe arekurira kubaho atamenyekanisha amakori. Nabonye niyo mice naho leta yabahebeye ayo makori ku mazu akoteshejwe bafise iteko ryo kubimenyekanisha. Ikigobe kimenyesha ko kigiye kurungika abakozi bacu kwishikira ku mihana gutoza amakori kugira ngo bakinge ubusuma bumwe buhora bushika. Arakoze Ridiga Himbare kuri iyo nkuru yadutoreje. Tubandanye nano makuru mu gisata c'indero. Urunani rw'amasendika y'abigisha Kosesona rurashima politike yo kunganisha imishahara yemejwe na leta kuri uyu wa kabiri. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu, Victor Ndabaniwe harongoye ubwo runani avuga ariko ko ikiringo cyo gushyira mu ngiro iyo politike ari kirekire kurikira. Ihuriro ry'amasendika y'abigisha Kosesona muri rusangi riranezerejwe n'ingingo leta yafashe kubirabana n'agaciro k'amanota yahawe akazi, na cyane ko twari twiteze ko ingingo ya mbere yari yafashwe yari yoza igabanura imishahara y'abakozi. Bure twaba dushimishwa nuko ivyifuza amasendika yashize imbere leta yarayibikoreyeko. Bikagaboneka neza rero yuko leta yitwararitse bijanye no gufata kumwe abakozi bayikorera ko nakare nta mwana n'ikinono. Ariko rero biboneka ko ikiringo cemejwe n'inamashikiranganji cyo gushira mu ngiro ipolitike y'imishahara ari kirekire cyane gose. Mwomenya yuko kandi ihagarikwa ry'uburusho gutangwa ko umwaka uheze bijanye n'amanare byabaye, kandi tuzi neza yuko amategeko yavuga ko hagarikwa bimwe mugabo bakibagarikana n'amapete y'akazi. Leta yogira ikikoze iki gisabo dushikirije kijanye n'ikiringo kirekire cyo gushira mu ngiro umugambi ngo c'imyaka 10. Niki gisabo kijanye nibohogwa ry'amapete y'akazi n'ingene abakozi bafite umwitwaro kwingene bazobandanya baza baraduga ku mwaka yobigira umwitwarariko, uko usaba tuzi ko ibibazo bihari kwishura kuronkera inyishu rimwe, ubwo ni ibibazo bitatu navyo ibishire mu myitwarariko. Tubandanye nano makuru mu gisata c'agateka ka bana. Ihangiro ry'umugambi mushasha wo gukura abana mu mabarabara hamwe n'abakuze basegerereza ngo ni kugabanya gushika ku bice 80% abana bashasha baja mu mabarabara. Uwo mugambi ushikirizwa amashirahamwe akorera mu gisata c'abana kuri uyu wa kane. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda yamenyesheje ko kugira abakinge oshigwaho uburyo bwotuma abana babaho neza mu miryango. Ni nkuru tubaza Oba niyo nkuru. Amwe mu mashirahamwe yari yatumiwe muri iyo nama avuga ko ari ku kivi mu bikorwa byo kuduza uburyo mu miryango. Ivyo ngo bica bifasha mu kugabanya abana bahurumbira kuja kurondera ubuzima mu mabarabara.
biciye mu mugambi wamera nk'abandi uwari yaserukiye ibanki y'isi muri iyo nama yavuze ko abana bo mu miryango iri muri uwo mugambi basanze bose bari ku mashuri. Ico twabonye nuko uwo mugambi wa mbere imiryango yose iri muri uwo mugambi wamera nk'abandi ifise abana bafise imyaka gushika kuri 12 nuko abo bana bose bahurumbira ishure. Muri make nta numwe yagiye kuba mwibarabara. Ubu tugiye kwagura uwo mugambi ku bantu barenga 150. Ni kuvuga ko hari imiryango irenga 5,000 kugwiza incuro 30. Ivyo bizofasha cyane muri uwo mugambi. Uwo mugambi wose ukeneye miliyaridi zirenga 22 kugira uje mu ngiro. Umunyamabanga ntayegahezwa mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda amenyesha ko hari amashira hamwe yemeye kuzogira ico aterereye. Nkuko twasanze hariho bimwe bimwe biriko birakorwa mu migambi leta yamaze kwemeza, tuvuze nk'umugambi mera nk'abandi canke n'indi migambi ijanye no kongereza ubutunzi bw'abakenyezi mu gihugu mu byo twita programme d'autonomisation économique de la femme, aho naho nyene twasanze hariho ibikorwa biriko birakoreka. Umva rero twabonye yuko mu bari batwitavye ngaha babafasha igihugu bemeye neza yuko bazoshigikira uyu mugambi mu ntambuko zawo. Eka mbere banadusavye yuko twogera n'indi nama yiyaguye yo kurabira hamwe ingene ivyo bemeye ngabo bishira mu ngiro kugira ngo turabe yuko tuja kwidonido ry'ibikorwa bitezwa kuranguka muri uno mugambi wose. Mu bundi buryo bwo gukinga abana baja mu mabarabara hategekanijwe kuzozibira ibinogo usanga abo bana ariyo bibera mu gisagara ca Bujumbura canke n'ibindi bibanza usanga barihagiye. Turabandanya nano makuru tuyarangiza. Gukingira ibidukikije n'igikorwa cya buri wese umukenyezi adasizwe inyuma. N'iciyumviro cy'umunyavyese Greta Kari Ineza. Uwo munyavyesi kubwiwe guhimiriza kubijanye n'ibidukikije vyogira akamaro gusumba mu gihe vyoshigwa mu ndinganizo y'ivyigwa uhereye mu mashuri mato mato. Akaba bishikirije mu gihe turi mu kwezi kwahariwe umukenyezi kurikira. Nagomba mpimirize abakobwa bose n'abagore gukingira ibidukikije kuko ni ikintu kituraba twese atawuvuyemo. Zimwe mu ngaruka mbi zihindagurika ry'ibihe isiruma hakagwa imvura nyinshi ifise inguvu nyinshi ikonona ibiterwa ugasanga nta kintu kibabaje nko kubona umuvyeyi abuze ico agaburira ibibondo vyiwe birababaje cyane canke nk'abegere ibiyaga waja kuroba ifi kubera yuko vya bicupa biri mu ma plastique duta muri Tanganyika waja kuroba ifi ngo ugomba igaburira umwana wawe kuko yafi nayo ijya vya bi plastique watayo ugasanga uri kumugaburira ubucafu wowe nyene wataye mu kiyaga. Nagomba ntumirire rero abakenyezi n'abigeme kubandanya bashimitse gukingira ibidukikije bahimirize mu kibano mugabo nabo nyene bihereye kuko ingaruka mbi za mbere nibo zishikira. Nosaba abandi dusanzwe dufatanije urugamba na jewe nyene nihereye ko kubandanya dushimanga kubandanya duhimiriza abantu tubabwire hama kandi ngasaba n'abajejwe ubuyobozi bw'indero gushira mu mashuri icigwa cyo gukunda ibidukikije kuko nibaza ngo umwana iyo uhereye kumwumvisha ikintu akiri muto biragoye ko akigumana gushika akuze hakuko imubwira yaramaze gukura yaramaze kurengerana kumubwira ngo hinduka meruku utabimubwiye akiri umwana. Nibaza ngo tubandanye tugira inguvu haracyariho ikizere yuko ibintu byohinduka. Ino kuri iyo nkuru rero amakuru twabateguriye aciyagarukira dushimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikira abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya eka mbere no kuyatosora ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.